Munyubako z'inzu y'amanama King's Conference Center iri muri zone ya Kinindo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 14 Kigarama ishiramwe MUCO Ministries ryatunganijwe ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi bitiriye HEIRESS CONFERENCE. Cynthia Dusabe arongoye iryo shiramwe aratuyagira intumbero y'iryo huriro n'icatumye abaritazira HEIRESS CONFERENCE. Tukaba twateguye ihuriro ry'abakenyezi kugira ngo habe ikidukarishanya. Ko benshi bumvise ihuriro ry'abakenyezi biyumvira ibindi bintu vyinshi abagore baduhagurukiye, ariko twebwe nta kintu kituzanye atari gukarishanya kugira dushishikare kubaka ingo n'ubwenge butangwa n'Imana. Hanyuma uyu munsi sinzi abagore ko bangana, mugabo ndazi kuri liste twa dufise abagore 200 bari bahokoraniye hamwe kugira dushobore gukarishanya. HEIRESS bisobanura iki? Muraganwa kazi. Bisobana yuko ivyo dufise vyose canke ivyo twifuza vyose twarabiraganywe na Kristo. We yatanze ubuzima bwiwe ku musaraba kugira turonke ubugingo budashira kandi ubuzima canke ubuzima busagutse. Rero niryo ragi dufise, nigivyo twagabiwe kandi turakeneye ko umukenyezi wese ahari aba muri iryo ragi dufise muri Kristo. Munyigisho yatanze Apotre Dieudonné Nahimana yatanze umuco kurivuga kubaka, aho yanasiguriye abakenyezi bitabiriye HEIRESS Conference ibikwiriye kuranga urugo rushasha. Donc urugo kuva turetse Adamu na Eva mu nyuma y'umunsi urugo rwakiye ku maprincipe atanu akurikira bwa mbere nuko umuntu asiga. Ushobora kugenda kubaka udasize. Ingo nyinshi munsi zisambuka kubera ko abantu batwaye ingo ziyo bavuki bazitwara mu rugo bagiye kuba kugira ngo mariage. Urugo ni ikintu gishaka, imisi yose ugitanga ni ikintu gishaka. Urumva ngo iwacu abantu bagaharira bavuga ngo Pastor Aline ndiho kubwayo nawe munyigisho yatanze yerekanye ko urugo rudashobora kubakwa n'urundi rugo. Ugasanga urugo ugubakirwa na nyoko cyangwa ugubakirwa na so cyangwa ugubakirwa na mukuru wawe akagutegeka hari muri Australia, kandi Australia n'urugo rwawe ni biratandukanye. Neza ko igihe cyose uzodepanda, haleluya, kuma orientation wundi muntu gusumba umutwe w'urugo. Kenyezi ari hano, hari abakenyezi, haleluya, amen. Ugasanga udepanda kuma orientation akorege bawe. Muravyumva, ndi n'umukorege wanje imitwe y'ingene twongera kure. Hama ugasanga wa mutwe ari we mugabo wowe uhinduye igicucu. Uri infidèle. Umurongozi wa MUCO Ministries Cynthia Dusabe yateye akama abakenyezi bitabiriye HEIRESS Conference gukoresha ingabire Imana yabahaye mu guteza imbere ingo zabo. Iyo abakenyezi bomenya ubushobozi bafise muri bo hanyuma bakabukoresha neza, surtout abakenyezi bakijijwe, ngo twobona ibintu bihinduka, kuko turazi yuko abakenyezi batumye haba ibara mu bwami canke ahandi. Bari abakenyezi batameze neza bakoresheje za ngabire Imana yaduhaye kugira bashobore kuyovya abami, gutera ubwoba abakozi b'Imana ba Eliya bose barahunze kubera umugore Yezabeli. Ese icoma izo nkomezi, ubwo bubasha, uko kuntu twaremwe nk'abakijijwe twobikoresha kugira twubake iki gihugu, twubake ingo zacu, twubake ishengero, twotangara yuko Imana yatugize abantu bahambaye kandi no mu bihe bihambaye kugira tubandanye duhaguruka tugwanira ingo zacu. Twamenyesha ko uruganda HEIRESS Conference rwaranzwe n'ibihe byo gutazira no guhimbaza Imana byarongowe n'umuririmvyikazi Mayanze Imana.